ukaza wumva uno munsi Shetani ragufasha usubiye kwiyumvira ko umuhutu usubiye kwiyumvira ko umututsi usubiye kwiyumvira ko umutwa ucumenya ko Shetani haje yagufasha kubera iki ni wiyumvira Shetani yagufatagura umuhutu ucutagura kubona ko umututsi mutavukana ugatangura kuvuga ngo mbe basha ndamuhora iki nta kintu norondera ndamuhora kugira ngo twankane Shetani ni kwikora kuko urumva amaze kugusubiza muri vya bindi wabona ubuzi ico mupfa ugacuvuga ngurazi ngene batumaze urumva urabuze ica gukorera uno munsi kibi ugacuca kurondera ngo watari wowe ni mubi wanyu Shetani rakora ajya nikere ni nkeyi kurusha vanadium ni nkeyi kurusha fere kuko fere ipima 56 kwijana mu butare bwose buri haje Chabumva ivyo byose bihagaciro wumviriza musogati yagende yotunga Burundi imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza tukazorinda twebwe dusezereye isi turya hajya gusagi musongati none iyo Shetani ariko abarundi barashobora kubaha ivyo bintu byose ari miliyoni 12 gusa Shetani bavuga ngo tuje kubatera kona bacavuga ati hani twotera turi miliyoni nk'ijana tukabibatera ko botunesha nico gituma warose igihugu ciza wamugavye ko na Shetani iciza politike yiwaje mu ijambo ry'Imana acavuga ngo ari politike none amafaranga Imana yaremye kwa kangahe turi mu ngoro y'Imana yibaze ni ibereye aha utinyibutsa amafaranga waremye kwa kangahe utinyibutsa impuzu wayiremye kwa kangahe utinyibutsa imodoka wayiremye kwa kangahe isahani yayiremye kwa kangahe isahani yaremwe nande none wumvise Imana yabanje gushira matière première ngaha yose nta matière première nimwe itari ngaha ku isi uburundi bwobwo nta matière nimwe itari ngaha ntimuzi gituma imbona kazoza ntirushobora kuyishikako tugifise indongozi banyonora ntibikunda nani mwumvise Imana yacivuga iti kuva ubu ntimubandanye kandi yavyivye umwasi wewe yari yavyivye n'umwasi ntanavyivye n'umukunzi none wumva wivye umukunzi naho Imana irinze guhana wivye umwasi ukabibika none wumva wivye umukunzi naho vyogenda gute igihano ni kugwizana gatanu burya muzi yuko umuntu yagiye gusaba akazi abaye mugwiza atunga gwazotunga ntazopfa atunze kuko n'umusavye akazi uragahiga karondeza hose ukakabura uzokumva uvuga ngo je nabuze akazi wagoma waracyagata uzogatora amajahe urazora bose barondera amahera urondeye akazi buri kuhiga amahera none hari umuntu agita amahera kera waraja mu isoko ugasanga isoko arayiremye waratora nk'inoti ya 10 bataye uno munsi ntibagita nimwe umuntu avuga ngo ndondera akazi arondera amahera ntarondera igikorwa ubu rero dutera tugana ishigwa mu ngiro y'iryo sezerano abeshi gituma badakunda kwemera ko turi mu isezerano nuko usanga abo bataco basezeranye Imana yo yarasezeranye irasezerana abarundi arabwira iti ndabahaye igihugu c'amata n'ubuki abarundi ndabahaye igihugu c'amata n'ubuki nawe hariho ucaja kurondera ngo none ubwo buki burihengwa ayo mata arihengo ndayanywe nuko zo turategera ibihe igihe Imana yasezerana habiganiro byari byabaye hagati ya Abrahamu n'Imana habiganiro byabaye Imana yarafashe ingingo iti ndagize isezerano kiravuga iti wewe rero Burahimu ngo hano nkwereke vaho iwanyu uze mu gihugu cyewe nyene nzokwereka Burahimu aremera arata inshuti n'abagenzi bajanye n'umuhungu wabo gusa Loti barafata urugendo uravye ugaharura ico gihugu yaragishitsemo kandi ashitseyo ikintu ca mbere bahuye nawe n'inzara none ahuye n'inzara yacavuga ngo ca gihugu ngo ni fo ngo ca gihugu ngo sico kabisa igihugu kiri bw'inzara yarahunze inzara acahungira mu Misiri kandi batubwira yuko yavuye mu Misiri atunze arasubirayo Abrahamu
yarinze apfa cya gihugu ataragishikira ngo agifate mu ntoki guke kandi Imana yari yakimushikanyemo. None ni kubera iki Izahaka ataciye avuga ati Imana yaramuhenze? Ibrahimu nitongo yahamvyemwo Sara umugore wiwe yarariguze kandi hajyanye umuntu cika inkokora arumva ko ingene ushaka gucika inkokora ngo none Imana yarampenze gushikaho nahamba umugore wiwe hagura. Ibrahimu arinda agenda igihugu ataragifata mu ntoki kandi Imana yakimwemereye. Ibrahimu asiga umuhungu wiwe Izahaki. Imana niyo yasubiye kumubwira iti iki gihugu nzokiguha kuko nacemereye so wawe shizeko n'indahiro nzokiguha. Ibrahimu Izahaki ati ni sawa. Bukeye kabiri nawe nyene inzara iramutera agira hunge ngo guma acha mugabo yarimutse gatoyi agenda kwa Meleki hake. Ashitseyo Imana yavuga iti guma hawe nzoguha umugisha uzorima wimbura arimbura ararima virimbuka. Baca bagira inzigo babene gihugu hamwe ari ati uwo mugabo w'umunyamahanga aza gutungira ngaho iwacu nibiki. Batagira inzigo yimbiriba bazibira yimbirinde bazibira hama imitongano yimuka jande tireka ndababise mugahashitse arima yimbura. Ari abantu bazi ngo ngwimbono kazoza ngo tuzotunga uzotunga utakoze. Aha udakoze urashobora kuzoshika mu 2060 usuku nyene. None Imana izobikora wowe udakoze. Yaramaze kubiduha yarabitweretse iti mwe muzamutunze mugabo wicaye nta kivamwo. Izahaki yaguma arakora aratunga bamutoteza yimuka gushika umunsi urizina nibo bagiye kumusaba imbabazi bati tubane mu mahoro. Yamaze gushika mwagira iriba tamutongano ari giace yita Rehoboti. Iriba atamitongano babonye ingene atunza amerewe neza umwami acahitana n'umukuru w'ingabo ati ngo tugende gusaba amasezerano tubane mu mahoro. Ajyano aratwengeje kuko ashitse urazi yuko ngo wewe ngo twabanye neza twakurungitse mu mahoro ntacyo twakugize sha abantu bamutoteje n'amariba yiwe bazora umuntu ariko arasaba yabonye kutunze aho Burundi buzotunga mubone ibihugu byadutoteza biriko biraza biti amakuru maki no munsi namaze kubona bamaze kumiramitwa ku Burundi kubera iki Imana ihishuye ibyari bihishije aha mu Burundi. Ubu baramiramitwa barabonye ko bwa Burundi navuga ko butunze jeno babwira yuko ejo haheze twabonye ikindi gitangaza kandi Imana irazigena ikora ivyayo irazigena ikwereka ivyinyegeje. Ina Burundi yafashe umugambi wo kugirisha imyimenyerezo abantu bakuze kugira ngo nabo binagure bagenda kwinonora imitsi hanyuma abantu babinezerererwa. Umunsi mwati nanje uranshira mwatingo. Ejo rero hari hajemo gwaruka bamwe narungika baza bararaba ahari ubutare bari kumwe bagiye iyo nzira bafashe no kuvuga nk'Imana yari yavuze iti muzoja hajya kuko niho nzobereka. None nk'ingene umwana w'umujene yibera nkene Bujumbura yari kuhamenya gute? Agenda agiye muri sport buke bagenda bararaba baza basanga aho nyene bagiye kugirira iyo myimenyerezo niho hari ubutare kandi ubunyene buri ku budugibe yituribona ubutare bwitwa beryllium. Baca bambwira bati ni bwishi cyane. Wumva ingene Imana ishobora kurondera iti none uzohamenya gute? Nzokwereka umunsi umwe hazoba umwimenyerezo wa sport uzogenda uzubona nzoca ndakwereka hariyo. Bace bahaboneje ku mugoroba nza mbona banyeretsa ahandi nyene muri Gitega hari koruta na kasiterita 5 yarahazi muri Bugendana 5 yarabizi twara tubihonyanga uko nyene
ivyo rero iyo babibonye babandi badutoteje kuva mu 2015 mbona batanguye kumira mitwa ngomba nzi wanyu muzotwemera ko tuza ingo je ndabwira ntingo nta ngorane. Ubu Burundi ibi byose ni ibimenyetso vyerekana ko Imana iriko iradushikana ku isezerano. Izahaki yagiye nawe nyene yarinze apfa cya gihugu ataragifata, asiga Yakobo na Izawu. Imana ibwira Yakobo iti wewe ni wewe tuzogumana. Iramubwira iti iki gihugu nzokiguha. Yakobo ati sawa, ati uko nacemereye sogokuruza wawe nshizeko n'indahiro. Yakobo aravyara ararondoka, mugabo umunsi umwe inzara iramutera nawe nyene uruhiro yomokera mu Misiri. Isezerano ry'Imana hariho abantu bacika inkokora kandi bari mu isezerano uburiro ntibarishikire. Imana rero nayo izobwira iti nzokubita ikofu umunsi umwe umenye ko izori gukubita, kandi so kwikwanka ibigombe gushika kucisha gushikako. Yari yarabwiye Burahimu ngo kandi wenda kubwire ngo uruvyaro rwawe ngo bazoba abambukira imyaka ingahe 400. Narayiharuye bamaze imyaka 412 arabaja ngo uruvyaro rwawe ruzoba inyambukira. Imana ipanze ikintu ntupangura ntuvuga ngo mpaye vitesse ntoyi ngo ni nini, ugiye kwiha nini wewe nyene yihaye uragonga ugacugira accident ntushike. Remera ugende mu mugambi w'Imana kuko Imana isezeranye irashitsa ntisubiza inyuma. Ico isezeranye gishikako muga yakubwiye iti nuno munsi yakubwiye ati ni mu mwaka uza ntuyihata. Muribuka na Dawudi yishe ntwazangabo yiwe igwangwa muri umugore. Imana ikivuga iti wasambanije umugore w'intwazangabo yawe ku mugaragaro, nawe abagore bawe bazobasambanya ku murango riva bose babona. Siko vyagenze? Ucusubira inyuma ukaraba ingene vyahindukiye gushika basambanya abagore ba Dawudi, kandi yarabaye umwami. Babanje kumugira agakudeta ariruka baca bahitana abagore biwe. Yaciye avuga ati nimugube ngaho muga ntawe uzosubira kuba umugore wanje. Uri mu isezerano Imana ivyo yasezeranye itegerezwa kubishitsa. Igihugu cy'u Burundi Imana yacise igihugu cy'amata n'ubuki igihe yabwira Burundi. Aha turi muri iri shengero Israel Church, ikintu cyambere mukwiye kwiga amateka y'u Burundi n'amateka ya Israel kugira mumenye ko turi mu isezerano. Kuko yenda usome gusubira mu vyagezwe ikigabane c'8 nama ndavyibutsa Abarundi kugira bamenye neza igihugu twarose cyarico. Ikigabane c'8 kuva ku murongo w'indwi gushika ku 10. Murabe ico gihugu bavuga ko atari Burundi. Iyo ndiko je ndaraba neza mvuga nti ko nasanze muri Israel bafise ubugaragwa natwe tutagira ubugaragwa, kandi Imana ntayo yavuze ngo ni igihugu kirimo ubugaragwa bwari Burundi. Muzoraba haje impera n'imperuka muzosanga Israel nayo yicaye aha. Babe bashitse urugendo rurerure babe barushikanye kuko murazi n'urugendo ntihari kure, hari hajya hakurya gatoya. Mu miseze twagiriye hari inama twagiriye mu Misiri, twagiriye hajya munsi y'imisozi ya Sinai. Ni hagufi cyane uje haji Kairo, hari hagufi cyane. Uvi Gosheni hoho haraho. Muga Imana ngo yavyiwe zitaba ajana bacisha gaho. Abafilistiya bakabacokoza ragatoyi bazoca basubira inyuma ndabazi. Yeri barabanyabwoba yarayibanze Imana. Ndabizi bo cyasubira inyuma kandi bazokoma mu buja. Nanje nararahiye yuko bategeza kuva mu buja. Ati reka ndabacishe kure. Uri mu isezerano uramengene bigenda. Igihugu cyacu rero ni igihugu cy'igitangaza ko ni igihugu cyiswe igihugu cy'amata n'ubuki bimenyeshwa Burundi. Abuzukuruza ba Burundi n'inzukuru bose bakuze bazi ko Burundi ari igihugu cy'amata n'ubuki, kandi abakera bo bari babizi kurusha.
abarundi nihanga ritangaje cyane. Ega abarundi n'umuryango umwe. Hariho catavuga ngo abahutu n'abatutsi n'abatwa bashize henone. Cenda ziko abarundi ari ubwoko bw'abarundi. Nta bundi bwoko rufise bw'abarundi. N'ubwoko bumwe bw'abarundi. Nje marambaza ikibazo none ko abafise akariganga muhogo. None ko ako kahise kacu bavuga ngo ingorane z'u Burundi ngo nindyane hagati y'abahutu n'abatutsi. Abahutu n'abatutsi ntibari muri ubu Burundi nyene ko atari ko bararyana. Aha, kubera iki? So baragiye ko atari ko bararyana. Kubera bari barataye ubwoko, ubu baragarutse ubwoko bwabo bw'abarundi. Bari barataye ubwoko. Niwiyumvire jewe burya kugira umenye ingorane umwe agira ubanza kuraba nawe we wishire mu kibanza ciwe. Niwiyumvire Imana tuzi rurema yaduhaye igihugu ciza, irakunda abarundi, irakunda Burundi ka emwe, iramukunda rutiziganya kujya akunze Burahimu. None mu Burundi ntituvuga yuko turi bene Burundi. Israeli ntibavuga ngo bene Israeli. Mbwira ikindi gihugu bavuga ngo bene. Mbwira ikindi gihugu bavuga ngo bene. None ntituri hagufi ngaho ntabuze umunyarwanda bavuga ngo bene Rwanda. Twumvikana. Hariho ijambo ngo bene Tanzania, mugavuga bene Burundi. Kubera iki? Imana yahaye igihugu Burundi. Twese turi uruvyaro rwa Burundi. None ubwo bwoko bugira kabiri bwavuye he? Ko turi ku bwoko bwa Burundi bwavuye amajyane. Birashoboka ko bene Israeli bavuye mu miryango 12 kandi murazi ko nayo nyene yigeze kwica mu mico ibiri. Bamwe bagenda hariya mu Bafurayimu, abandi bagenda hariya mu Bayuda. Abo kwa Benjamin nabo kwa Yuda sibo bitwa Abayahudi. Barice mu bice bibiri nabo nyene baragwana baricana. Kuvuga rero uti bene Burundi bicemwe imice bakagwana ni Shetani bayaje. Muga ntubutaye bwa bwoko bwawe bwa Burundi. Turi bene Burundi. Kubera iki tuvuga ngo turabarundi? Turabarundi ntiturabanyaburundi. Uravyumva? Turabarundi ntiturabanyaburundi. Murabanyaburundi mwebwe. Murabarundi. None ikirundi n'u Rwanda n'ikinyarwanda ntibivuga kumwe. Ko bavuga abanyarwanda natwe tukavuga ngo abarundi. Natwe abanyarwanda natwe tuvuga ngo abanyaburundi. Ana kantu mwumva. Aho Shetani yari yaratuzibiye amaso kugira ntitubone. Tucatura tubwoko dutaye ubwoko nta kundi. None turasubira kuvukana twamaze gutubwoko. Umwe wese abona uwundi nk'umunyamahanga, uwundi akamubona nk'umunyamahanga. Ku buryo amubuze ataca homvye. Kuko ntabuze mwene wabo. Kubera iki? Shetani. Nimwe abamubona uno munsi ibintu bimeze neza no kubera twibutse Imana. Twarayibutse. N'ubu nimusubire kuyibagira murako mudasubirayo. Nimwe abamuraba neza kuva mu 2018 Uburundi ntibwage barahinduka mubona ukunye. Kubera iki? Abarundi twese tuvuze tuti Imana niyo dushize imbere yacu, niyo mwami wacu. Umaze kuvuga uti twihweje uruhara rwacu imbere y'Imana mushobora byose, abarundi twese. Imana acivuga iti bure ndabaye chef. Mbaye chef rero igihugu aguma gisa nabi. Bazontwenga. Imana igira kantu rero ni ngaho uko bukeye uko bwije igendera twugurura amaso tubona ivyo tutari bwabone twicuza kuvyo twononye. None abo bahutu n'abatutsi no munsi so turi twese. None ko tariko turajyana ni kuki? Kubera iki? Kubera twamaze kuba abarundi. Nimwiyumve rero nk'Imana yakunze abarundi ikabakunda ikabaha igihugu ciza iki no muri Bibiliya usoma ukakibona. Abarundi ihangira rimwe bene Burundi ikakibaha ico gihugu ciza. Cumbwira abo bantu wakunze uko ukabaha ingabire nk'iyo ucibona bariko barajyana batanariye na bimwe wabaha. Shaka ufate wowe umuvyeyi wikokora uragenda urasuma
agakoko n'agakeke urazana kera tukirabana twakunda umuceri wazanye urukarango rwiza ugacahamagara abana bawe uti bane tonda mufungure wowe uzi ko abana bagira akamwemwe bakanezerwa bakamererwa neza ugiye ubona imbere ya sahani bataye kubitana amangumu uri umuvyeyi wogira gute ntiborira uravuga uti umwanya wanje nataye narinzi ko aho bace bagira akanyamuneza bakundanire kuri iyi sahani none he baciye batangura kwigwanirako none ga muzi yuko Imana usumuvyeyi none yaduhaye iki gihugu ciza gutya akazabona tutaye kwitaniramwo amangumu Imana yararize urabona abantu nahaye igihugu ciza kurya igihugu gitunze kurya hanyuma aho kukirya aho kugihingura nyene kibatunge none hera bace baca mu njyana ugasanga runo munsi umurundi yafashwe na Shetani shakumwibagiza ukazubona ngo none ubona ico gihugu ari giki ngubona kidakenye none bagomba gitunge gute isahane twace twisanzaza ahubwo nico gituma twibutsa Imana ikivuga iti reka ndabugurura amaso rero ndabereke ko ya sahani baje kugwana hari isahani ryoshe babibona ico bahomvye ego Burundi hajya tuvuga ngo abakoroni ngo baraje ngo muri Afrika bayicamwo ngo imbibe twabwurubiye ko Burundi rwari ruhari kuva kera ubwami bw'i Burundi abazungu bataraza umwami yaraza hagarukira nakuko nta bwoko bundi bwari butuvanze twari ubwoko bumwe ahatagira imbibe ni hajya bafise ubwoko bwinshi no muri Afrika nico gituma hari ibihugu bifise n'ingorane zo gutora umuti ku bibazo byabo kubera bari bafise umwe wese ubwami bwiwe hanyuma baza gufatanya ubwami butari bufatanye uno munsi urasanga umwami agaba ubwoko agacaja mu kindi gihugu kugaba y'ubundi bwoko none mwumva abantu ico gihugu kuronka ubumwe mwumva bishoboka twe turifitiye iyo mpano urubibe rwacu rwari ruhari je maze kuraba ngasanga nta mazi namwe ava mu kindi gihugu yinjira mu Burundi Imana irashobora gukingira ico gihugu vyerekana ko ari igihugu ciza yaduhaye ngira ndagikingire ntihagire n'umucafu uzova inyuma ngo winjire muri ico gihugu nta mazi ava mu kindi gihugu yinjire mu Burundi ababa ikabarore barabizi uravye ahantu hari ubutare ikabarore wajabuka hakurya ugasanga nta buriyo Imana urabona ingere igira urubibe abikabarore barabizi genda hajya murehe mu Kirundo raba sagufi rubibe hajya hakaba huzuye inzahabu korota kasiterite wolframite mugabo hajya hirya eka urubibe rugaca ruza nyene ati naha ivyo ni imfagusa simfagusa Imana iri kwiragaba icira twese kubera Burundi yemera Imana imwe abana biwe bose bemera Imana imwe je naragiye ngiye kuramutsa mu bihugu by'Abarabu Ligue Islamique Mondiale shitseyo ikibazo ca mbere bambajije ngo mbwira ingene mu Burundi bishoboka ko abakristo n'abayisilamu bicarana bigakunda birakunda nyene ngo pastor akigisha ngo she ariko aruviriza ntego ngo she akigisha pastor ariko aruviriza ntego ngo none mwebwe ibanga ryanyu niriye no kubera twe twemera Imana imwe rudende uwoza avuga ko atemera Imana ntivyokunda ko tugira ubumwe kabisa kandi nivyo nishitse i Roma bambajije ico kibazo nyene papa ni bakimbajije ngo bishika gute ko abakristo n'abayisilamu bicarana bigakunda aho nyene namwishuye inyishu nti twebwe kuva kuri Burundi yemera Imana imwe rudende twese abana biwe bamwamuka ko twemera Imana imwe rudende werero uvuze uti jewe ndi Israel Church uwundi ati je ndi Katolika uwundi ati ndi Islamu ivyo ntibituraba twe turaba Imana twene turaba amashengero turaba Imana none ko ari imwe rudende nibwo bumwe bwacu ahiyo tububwoko bwinshi aha tuba dufise abasenga igiti Ega je murandabira abangiye mu bindi bihugu ngaha muri Afrika ari habo usanga urabona bijyavuga ngo gusenga ngo hasenge umukristo hasenge umuyisilamu kazubona ngo umuotogtone umuntu hasenga ibintu utazi n'ivyo ari byo kubera n'ubwoko bwinshi babunyuranye muri ico gihugu twende twarose iyo mpano turabihanahana dusenga Imana imwe ivyo se bitangaza baze kuvuga
muga abantu benshi nta nivyo babona. Ivyo ni igitangaza n'ikintu kidasanzwe ayandi mahanga adafise. Kuko je naravye aha mu karere wacu ntuze murazi yuko muri Buganda hari ubwoko bwinshi, hari habitwa abakiga. Genda murabura ubiberwa abakiga rugarukira. No mu Rwanda je no bisavuga yuko higeze kubira injyane z'abakiga ngo n'abanyenduga. Abakiga navuga abakiga barabandanya bakava mu Rwanda bagashika ni Buganda, sanga hari umwami w'abakiga Buganda. Hari umwami w'abakiga. Numva wewe arakurikira abantu biwe iyo bari hose kuko usanga ari ubwami n'urubibe ruriho ahagarukira. Twebwe rero iyi ni impano twarose kubona twumva Imana imwe rudende. Nigitangaza. Gusa ingorane rero ihari. Twarahubuye rero na Shetani. Kandi navyo nyene tuze turabitegera. Eragiye muri mwicaye ngaha baza mutegera ico muri niho mumenya ningene mugenda mu nzira y'Imana. Uri umwana w'Imana ugenda mu nzira y'Imana. None kubera kudashaka kwiga ibibazo bituma utaba mu nzira y'Imana gushikaho ushobora gutuma Imana yirabira hirya iti nimwaheza murambwira. Hagira kuraba. Tinabiguhaye byose ubirye. None uri kurarira ku Kenye. Eka nirabire hirya niwaheza kurira urambwira. Nakuza turaraba rero ingorane twagize. Nazo nyene kandi tuzitegere. Ntiduce turira ngo nuko twagize ingorane. Ntiduce turira. Bene Israeli none bace barira ngurumva ngo Farawo yatugize abaja ngo none rero turarize urira none bigenda tucusubirayo kumuja hanyuma usubire kwibohora ubugira kabiri. Ivya kera ntimujana. Je naravye kandi n'ubu uraba nabi yogwa mu rudo batabizi. Shetani ntishobora kwemera ko abana b'Imana banezerwa mu murima wayo. Ishobora we kandi ahari umwana w'Imana niho Shetani ikorera. None so mu mwasi. Abakunzi ba Shetani, Shetani ivuga iti mwe ni muje ngaha murabajama. Reka mpangane nabajya. Ahari abana b'Imana niho hangana na Shetani. Adamu na Eva ntibari bafise ahantu heza itongo Imana yari yabahaye. Ibaze Imana yaririmye iraritera ngo itera umurima. Siko vyanditse. Ngo itera umurima muri Edeni icira ubashiramo. Iyumvira ahantu bashitse birira batarimwe. Hari ivyamwa by'ubwoko bwose. Shetani rarabiti aba bantu banezerwe ndi ngaha. Barye kwera nyene ivyamwa byose birye bonyene. Iregari n'ubundi avuga buginde Shetani ivuga iti burya butare bwose abarundi miliyoni 12 gusa bari bo baburya kandi tubona bworibwa n'abantu barenga imiliyoni 100. Reka ndababwire urabona ajya nikera y'umusongati yonyene. Ijya y'umusongati gusa ntituvuze iriya muri waganya bikere ntituvuze hariya za Nkondo. Imusongati gusa ifise agaciro k'imiliyaridi amajana 28 z'amadolari. Imiliyaridi amajana 28 z'amadolari kuri musongati yonyene. Hajya muri musongati harimo inzahabu, harimo platine, harimo vanadium, harimo fer. Hajya bavuga nikere gusa n'ifise aho gaciro. Kandi uravye nikere niyo nke kuruta platinum miliyo kandi platine nayo niyo ya mbere zimvye. Hajya nikere ni nkeyi kurusha vanadium. Ni nkeyi kurusha fere kuko fere ipima 56 kwijana mu butare bwose buri hajya. Cawumva ivyo byose bihagaciro wumviriza. Musongati yonyene yotunga Burundi imyaka 1000 agiza tukazorinda twebwe dusezere yisi turya hajya gusa hajya musongati. None iyo Shetani ariko abarundi barashobora kubaha ivyo bintu byose ari miliyoni 12 gusa. Shetani bavuga ngo tuje kubatera kona. Bacavuga bati hani twotera turi miliyoni nk'ijana tukabibatera ko botunesha. Nico gituma warose igihugu ciza wamugavye ko na Shetani iciza. Adamu na Eva bari banezerewe Shetani ikizibabwira iti bane ba mama. Umva Imana yibiki akantu kayo iraca karimbi
iti umviriza mubirye murye ngaho mugabo kameme nanje mumbikira hiwanje ntimuze muryeko gati umventuze akamwe gusa mugabo Shetani maze ababwira ngo mbe ngo mwabonye burya ngo ko mutariko murajya kajya kamwa baremera baragarariza Imana kubera icamwa kimwe mu vyamwa ibihumbi n'ibihumbi byari biri mu murima akamwe gusa baragira umugararizo bararenga itegeko ry'Imana barungutse muze murabe natwe gaha turi mu murima w'Imana uzobona uwambere azababwira ngo urabona ngo ingene ukenye kugira ngo ucugarariza ucubura byose none ugararije n'ucubura byose Adamu na Eva barasubiye kurya ivyabo oya barasubiri urumva kubera kamwe bacibabura byose ngo uzosanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa urabona wari ufise irobe intore imwe gusa igatuma ugarariza itegeko ry'Imana ukagarariza kubera intore aho rero n'umutego uri mu murima Imana yaguhaye umurima mwiza Shetani nashize avuga rabura kenyaka iyumvire je nararavye uri kurasoma neza soma hajya mu itanguriro mu kugira wigije abo ry'Imana hera hajya nyene bitagurira hera kuri arufa hajya rero bitangurira ubiravye neza Imana ni gitangaza bari mu murima wa Edeni bari gusa ntibari bambaye iyumvira Imana ibirukanye n'agahuzu kayo yaciga sigarana iti ntaco mutwara cabicamwa basizeyo n'impuzu basigayo baca baragenda bashitse inyuma y'umurima basanga impuzu yayisigaranye bose bari gusa baca barinyegeza ubwa mbere umaze kuba umugarariji ucumaramara urinyegeza ntihajye bavuga ngo uw'ikibi ahunga atawumwirukanye Shetani yonyene irakomora yonyene ugacukena n'ivyo wari ufise ugasigara uravuga urabona yanzu yanje nari mfise imisi yose je ndabwire Shetani yamaze kubera kugira uberegwe neza icambere iraguhenda ugacubura n'ivyo wari ufise kandi akubwira ngo rabuke nyuko ugacugarariza ugararije ushitse inyuma yasanze n'impuzu ntibagira namba n'agahuzu Imana yacivuga iti n'impuzu yaje ntayo mutwara bashitseyo ikibazo ca mbere umva bagiye bariye ikibazo ca mbere cabaye kutambara bacapfundikanya amababi gushona sha bace bavyiga ku ngufu gushona none amababi bayateranije gutegwa impuzu badashonye nico bahereye kuko ingorane ya mbere bagize kubera bari bavuye bariye ingorane ya mbere kwabe kwambara ubugira kabiri bamaze gusonza batangura guta ubwoko kandi we wabisizeyo waragumutse none utagwe guta ubwoko Imana ikimubwira iti ndakubarire ubu ntusubira kurya utarushe nari naguhaye umurimo uzokwirira wisoromera none wase wagararije ubu umukugira urye uzoruha urumva n'utwo kurya sha yahora yirira yicaye kubera gusa umugarariza abarundi rero Shetani yaraje ravuga iti namumera gute ntimubirya none bigende gute kugira ntibabirye reka ndabacanishemo Adamu na Eva none ntibacanyemwo bo ngo wa mugore yampenze none gudujya kwa rukundoga amaze kubona ko umugore yamutaye mu rudu basubiranyemwo none twehoga Shetani ntiza igacivuga ngo we gunda mwene wanyu kugira mwene wanyu acashavura muce musubiranamo iyo vyatugejeje murahabona nimwimvire iyo tuba twimereye uko iyo twigumira twimereye uko kuva kera narindi tuba tugeze hega bashi ko twari tuzi kwikorera amasuka yacu hari isuka twavuze ngo dukeneye amadevize yo kuja kugura amasuka mugo no musi amasuka mwese ayohera muvuga ngo duha amadevize yo kugura amasuka kandi abakera barayikorera abakera barikorera impuzu uno musi ukeneye amadevize kuja kugura impuzu abakera izo nzoga barazikorera mugo no musi ukeneye amadevize uje kuzana ivyo gukora mu inzoga ngaha kandi ubifise ivyo byose bya kuri irya myaka Shetani yaduhumya amaso ikatubuza kwiyumvira ivyiza hariho rero nk'ubu abantu bafise ingorane ukaza wumva
uno munsi Shetani ragufasha usubiye kwiyumvira ko umuhutu usubiye kwiyumvira ko umututsi usubiye kwiyumvira ko umutwa ucumenya ko Shetani yaje agufasha kubera iki ni wiyumvira Shetani yagufatagura umuhutu ututagura kubona ko umututsi mutavukana ugatangura kuvuga ngo mbe basha ndamuhora iki nta kintu norondera ndamuhora kugira ngo twankane Shetani ni kwikora kuko urumva amaze kugusubiza muri vya bindi wabona ubuzi ico mupfa ugacuvuga ngurazi ngene batumaze urumva urabuze ico gukorera no munsi kibi ugacuca kurondera ngo watari wowe ni mubi wanyu Shetani rakora nico gituma mwame muzi yuko iyi Mana twashize imbere guma imbere yayo kugira ngo ikuzanira abamarayika bakurinde kuko Shetani nayo ifise abamarayika abo tugwana ni bande nafise inyama n'amaraso mwari muzi ko aho muhonyora hose hajya atariho bari kujya hariho Imana nayo kurungikira abamarayika bagukingira Shetani nayo irungika abamarayika bagutwara bakwibe nk'ubu gasanga bakuzungurutse ku buryo umumarayika w'Imana burahamenera kubera Shetani nayo yarungitse abakuzunguruka wewe ikakuzunguruka neza ugaca usanga uri nk'umugabo uciye umugore wawe uciye bibonera imaraya kubera Shetani yakuzibiye ntubone umugore wawe ukabona urumaraya neza kubera uri haserekre mugabo umumarayika wamuhamagaye nawe ni urugwa daimoni rukubwiye ngo nguhera bijya maraya uzawumva uwo mumarayika nawe acavuga ngo esha ivyo ni biki aha ntiwotaha hakiri kare uwo n'umumarayika w'Imana cakubarira aha ntiwotaha kare mugabo yakwaseretse Shetani neza baba daimoni bayo erega aba daimoni nasanze bari ubwoko bwinshi hariho umudaimoni w'akaboregwe hariho umudaimoni w'amacakubiri hariho umudaimoni w'imara w'ubusambanyi uwo ari we wese arafise ikintu azogufatirako ni benshi afise inteko muga Imana nayo ifise inteko kandi nagira ndabwira naho muzaniki kugira Shetani muze muyikure kwisi ni mubimenye ko muzokwama muri kumwe neza kandi ntavuga ngo sihiriga aha nk'ubu muri mwebwe hariho uwo Shetani murinderereye hajya ngaha kubera hari abamarayika ntiyinjira aguma hajya ku muryango aha hariho Shetani nk'ubu kicaye ivuga ati wumvise bijya bavuze vyibagira ubunyene subira muri bimwe twarimwe imbere ko tuva muhira ukava ngaha atacutwaye umugani w'umubivyi ntazaguye ku rutare ntiwakira ugacuva ngaha kumbe yakurindire ya daimoni hajya gacuva ngo shankwereke yo twigira tuze turatahura turabana b'Imana dutahura ivy'Imana aha rero Shetani nakubwira iti wewe uri umuhutu nawe uzi ntuzi ubuhutu bwagushikanye ico kintu cyo kwitwa umuhutu cyari kwitwa umututsi cyari kwitwa umutwa ayo macakubiri uzi iyo yavuye aho bakwankishije mwene wanyu ubizi ukazibona Shetani so yakubwira uri umuhutu uri umututsi uri umutwa ukugira ukunda ubone kujya udatacho mupfana hanyuma umaze kubera ko atacho mupfana ibaza kukubwira iti none burya nta kuntu wo mwirukako ukamutoteza na gatoyi ubuzi cy'umuhoro ubunyene urashobora ukibura ugaca uvuga ivyo mu mwaka wahera wewe warangiriye ibi mwaratumaze haje ubimenye Shetani iba yakwadutse kandi Shetani yagutwaye vya bindi vyose wari ufise none ntiwagararije Imana ko yashaka ubumwe none wayigararije nico subira muri ya magume nico cyatumye bene Isirayeli babonye akagorane kose baca bavuga ngo dusubire mu Misiri mu magume none mbwira hari haryoshe mbwira abantu baboroza amaborogo akaba menshi gushikaho ashikira Imana iri mwijuru none ntiyabivuze neza amaborogo ya bene Isirayeli yashikira iyo ndi mwijuru none rero Musa va hasi ugende kubakurayo ubajane mu gihugu c'amata n'ubuki ariko ayo maborogo barayibagira ngo turabuza amazi ubwo nyene twisubirire mu Misiri mu magume naha urashobora kuvuga ngo ndizare kugira ngo ngora umuhutu ukaraba none ko ubuhutu ntabuririye ganana twisubirire muri bimwe vya kera ikavuga wewe uri umututsi none ko ubututsi atacho ndabuririye twisubirire muri bimwe vya kera urazi kanani ngo umuntu yatungiye mu magume ngo hari abantu batungiye mu magume kubera Shetani ari kujanayo
ngo twisubire ngo murabona gaha ngo ntitugira ibi naho mufise byinshi biruta nabijya mwari mufise ngoya ngo twisubirire mu Misiri burya bisigura gusubira mu magume nahi wacu ugasubira ngo ubonye akagorana uzoza uva Shetani kubwira nta kuntu twogarariza tugaca twisubirira mu magume mugana kubwira ngo tusubire mu magume twisubire nka vya bihe byo mu 80 wewe uca wumva umenga mu 80 byari sawa mugabo kuko Shetani raza ubwengira guhenda henda aha rero mumenye ko Shetani irabunze hariho ibintu dufise ari wo mutahe wa byose amahoro ubumwe ivyo bintu bibiri no mutahe wa byose kandi vy'Imana ikunda kugira tubironye naho nyene Imana yakoze igitangaza reka ndabaza no munsi twese ntitwiba mu makartier ntituba hirya mu mitumba ubu ugibona bavuze ngo ubukomiseri ngo bamuhinduye ngo bazanye uwundi muracabaza ngo mubona ari umuhutu ngo cyari mubona ari umututsi ubaza gusa ngo mwomenya ari intore rero batiyo yahora baramuhayagiza ari mwiza ngo yo ivyo by'ubuhutu n'umututsi uraje uciyumvira none cyo sigitangazaga none wakoresheje nguvu izihe aho umusodo utakimubona mu bwoko umupolisi utamubona mu bwoko umucamanza utamubona mu bwoko izo nguvu wazikuye he si Imana yaziguhaye tuza turabo tuntu Imana yatugabiye ayo mahoro ubwo bumwe niwo mutahe tujanye kuko wewe urafise icyo ndushije aye ndafise icyo nkurushije mugabo ndakeneye icyo ndushije iyo mpano yawe kubera iki ntushobora kunyima impano yawe mu gihe nanje impano yanje uyikeneye uca nkunda kugira umpingabirano yawe nanje nce nguhiye waje dushire hamwe reka nibwo bumwe umuntu wese aha niwe ushaka no gutera imbere ntiwidodombe banza usubize inyuma wige uti mbega Imana yandemeye iki yakuremeye iki kandi nico usanga benshi batavyiga subira mu itanguriro urabe ingene Imana yakuremeye nta mutwe yari yatetse nta nama yabaye Imana yararemye ikaguma ibona haragahaza umunsi mu Imana iba inama ibaye baca basanga kamwe kari gahaze yari umuntu niho wagiye wumva ico ingingo zavuye muri iyo mitingi resolution di congrès ngo tureme Imana yavuze ngo ndeme ngo tugire umuntu tumwishushanye ko ase natwe ntiumva ko hari inama none ni kubera iki Imana yacivuga ngo tugire umuntu tumwishushanye ko ase natwe hari hagaca gakurikira rero gakomeye cyane muce mukomera imashi Imana ngo duce tumwa kugabagwa ibintu byose wabonye urose kugaba waruzi kwibana yakuremeye iki none we mupfasoni we mugabo wewe nkumi musore wewe uhora uciyumvira icyo Imana yakuremeye mbwira ko yakuremye ngo umubwiriza barira ahantu uzori hava usaza atarakimukoze mu vy'Imana yakuremeye harabuze umuntu ubafise imyaka 60 avuga ngo ariko abwira akuzukuru kiwe muraziga mwana ngo tukiritera tukarisama atajyo yigeze atera atariryo yasaba apfuye asaba none bariho raba rero wewe Imana yakuremeye iki urabe ko wagikoze utaragikora ihute mugabo ihute Imana iyi mbona kazoza yaravuze iti reka nje mu ndongozi bamurikira abarundi babone ko umwe wese ategeza kugira imbono kazoza yiwe kugira ngo akore bya bindi namuremera indongozi zimaze kuvuga ati dukeneye ko umuryango uzomeze uku uburundi buzabumeze uku erega uburundi so kubona ngo yetaje ngo bibarabara abantu baraye ubusa ivyo yetaje wo birya waraye ubusa uba muze muraba umuntu ateye imbere bavuga ngo ararya karyama sivyo bavuze ngo aba mu ruetaje rwa 50 agenda mwibarabara rigeretse ararya karyama tubaze tumenye Imana yakuremeye iki ko igitangiza igikoko ikimuha
kugaba aha nta numwe atari umubwiriza muri mwese none ugaba iki genda urondera ico ugaba rero umenye ico Imana yakuremeye yashaka ko ubandanyirema ndabisigura akavuga ngo ndiko mvuga politiki simba ndiko mvuga politiki jewe ibyo mvuga byose politiki yiwanje mu ijambo ry'Imana politiki yiwanje mu ijambo ry'Imana ajaba ngo ni politiki none amafaranga Imana yaremye kwa kangahe turi mu ngoro y'Imana yibaze ni ibereye aha utinyibutsa amafaranga waremye kwa kangahe utinyibutsa impuzu wayiremye kwa kangahe utinyibutsa imodoka wayiremye kwa kangahe isahani yayiremye kwa kangahe isahani yaremwe nande none wumvise Imana yabanje gushira matière première ngaha yose nta matière première nimwe itari ngaha ku isi uburundi bwobwo nta matière nimwe itari ngaha vuga ikintu ukeneye hanze wewe vuga ikintu wewe ukeneye woja kurondera hanze utagira gaha nigiki ngo telefone iva muki ivyo telefone iva mu bifise gaha nyene Imana we yakuremye kugira ngo ucubandanye urema nico cyavuga ati bigabe byose ibintu byose nashize aha ku isi ari bikoko ni wewe haraho murabona Imana yavuze ngo genda gucuga umuntu haramwabisomye nico gituma kizira ko umuntu ahonyora ku wundi uhonyoye ku wundi uburenze itegeko ry'Imana ngo agabe ibikoko byo mu mazi ibinyogomba ibyatsi ibintu byose biri mu kirere ni byose gendo bigabe mbwira yavuze ngo agabe n'abantu abantu baguma bagabwa nande Imana nico gituma nawe uri umukuru w'igihugu uri munsi y'Imana wewe uri umurongozi arongoye abandi ntubagaba kuko sintama bose n'abarongozi aha mwese murababwiriza pasitori wewe wagenywe kuba ari we uje imbere mugantu bavuga yuko ari wewe mubwiriza wa mbere nabo nyene ugaba ababwiriza ntugaba intama ntushaka kuvuga ngo nkurikira ngo urumva ngo muri intama zanje mugabo Yesu aravuga ati muri intama zanje mwese chini ya sheria wewe nta burenganza wewe uri ndongozi urongoye abandi kandi urafise mission ishengero ryawe ritarimwo impore apotre ishengero ryawe ritarimwo impore ntuzuvwe gwikosa n'abakristo ni wewe ubimenye kuko Imana uwo ari we wese n'umurongozi ngaha mugabo barongozi bose baca batora umwe muri bo abaje imbere kugira ngo acibarabara bagende niwe rero uzuravuga uti ingingo twakurikiza niyi ukabishengero ryawe ngaha harimwo umworo we ntuzi ingene bababungere none hari umwungere atarondera ingene ntaguma doriya ahari ikibare ciza hari ivyatsi vyiza kugira intama zirishe agacabwira ati nabonye bashe uwoca havyogenda neza nihajya mubona nirirwa ndayerera ndondera hari ubutare kugira tubusorome none nico indongozi zijejwe ukavuga uti urimye bigenda uko ukavuga uti wabonye ko hamera ubu rero rima kijambere wabonye uduse twawe inkukura yari ratumaze dutwara none cimiserege kugira ngo tujya duse tugume hajya ivyo ni ivy'indongozi azarabereka igituma ikibatunga mugasi waza kurima igamusonye ijambo ry'Imana niho mubibona neza nimusome Yetiro ariko abwira Musa ukwe wiwe aturahwereye wewe ntubishobora urumwe ati niwe bushaka muzoshika amahoro rondera abandi bagufashe abarongoye 1000 abazorongora 150 gushaka ku 10 mbebe yavyo vya nyumba 10 wacu murabona ingene Imana iziribira kabagati kugira mugire intwari bereye giruko none twebwe tugenda gushika ku nzu 10 uvuye ku nzu 10 ntacakurikira serugo ntitwa serugo tugende mu Bufaransa turiko yitwa serugo turiko umugabo yitwa serugo tugiye mu Bufaransa ningaha kuko Imana yarase ko haba kajagari ishaka urutonde tutegerezwa rero kumva inzira
iyo mbono kazoza Imana yasubira twibutsa iti ni murabe narababiyaterekeye ko ngaho byose niho biri mugabo hariho ushaka kwirira atarushe nko kwamenga ari muri Edeni oya Shetani yadukwegeje turasohoka muri Edeni urya ukoze ukabubona yuko urya usavye nturi kurakora igikorwa c'Imana pasitori ntuzgire rero ngo rishikanwa ngo bukoze igikorwa c'Imana kurya usavye oya Paul yarabivuze neza ati twarabahaye akarorero twakora ijoro n'umurango tudahemuka kugira ntagire numwe tugora muri mwebwe ati suko tuzi ko tutari dufise uburenganzira ko mwoduha kwari ukugira ngo mutwigane namwe mukore ngo none narumvise ngo muri mwebwe ngo hari abantu birirwa bicaye ngo bisuka gusa mu vy'abandi uzura bisakutse iri kwirigara ngo hari habirirwa bicaye bisuka gusa mu vy'abandi ewe wumvise nakaganane wumvise abo kwirigara sivyo birirwamwo gusa ngo kuva ubu rero usivye gukora no kurya nturye ngo zoge wicaye uri muri Edeni menye icyo Imana yakuremeye ukora ubwo butumwa kuko bitebe kuzogenda gutanga raporo bitebe icyo yakuremeye uzoja kuvuga uti mbwira umwamazi aba yicariye ku ntebe nziza y'inzahabu acavuga ngo nyibutsa ngo mbe ujya we nari nakuremeye iki urabona je warandemye ndumuntu yego nakuremye kuba umuntu gusa nta kintu nari nakuremeye uzokora urabona jewe nari pasitori ninde yakubwiye ko Imana yakuremye guzobe pasitori afise ubutumwa bwo kuja kugorora abantu babe mu rutonde muga ntafise ubutumwa bwo kuja kubarya saba muri Ezekiel ngo nabahaye intama ngo none nizo musigaye mwirira gusa ngo murgisha intuze ubwoya bwazo ngo zananutse mwabungere babimwe ngo aho kuziragira muri iragira saba muri Ezekiel Jesse sintirisha Jesse bitabo ry'Imana kandi rikanyura aba pastor hajya batohasoma ngo mwabungere babimwe ngo kuva ubuzo bakura nizanira bungere banje beza bandagirira intama zanje twonyene twe mwamukuye kwigisha Shetani mugabo ntigishobora kubemerera ariko twarayinesheje hera none ntituri kumwe ntitwerebereye mu mpore ntiturimwe byabihutu na byabitutsi na byabitwa ntibirunza none tubarigere twibereye mu cari kimwe umuhanuzi Zani yari yabivuze ati bazobana mu mahoro ubumwe buzoza bazobana mu mahoro hari abantu bari barihebuye nta utanga Imana kwihebura hari abantu bashaka kugenda bikoreye umuzigo wakahise kajya karahise kararenganye ntihagenda uvyikoreye ako kantu nabisomye neza mbonye yuko hari ahantu handitse ngo Imana yari yabivuze ngo ntuzusubire gufata inzira ija mu Misiri nani habibujije ndabakuyeyo abamubonye ntimuzosubira kubabona ukundi kandi ntimuzosubire gufata ijya nzira no kuvuga ntuzusubire kuja mu magume ntuzusubire kuja muri bijya bihe bibi hari abantu rero baci bagira inzigo je nararavye jewe navuze nti je nkiyomba Imana abarundi bananiranye bariko baricana batotezanya nta nikinya umwe aragifitiye uwundi jewe yomba Imana je nicaye nari kwimvira none ndabagire gute bene Israeli bari mu Misiri Imana yarabaravye navuga iti Musa wapi ndisubira inyuma nimugende je ntitujana ko no bamarira mu bugaragwa Imana ni munyakigongwe kabisa hajya ahantu yari kudufata ikatunwanga ikaduhonya haza abandi itere bashasha
mugabe iravuga iti oya muri bajya nyene niho nzokuramwo abazoba abarundi ngo nzobakuramwo agatimatare ndabaha umutima mushasha nimubona ko bariko baragira umutima mushasha nzobakuramwo agatimatare ndabashiremwo umutima mushasha ico gihe muzoca mubana mu mahoro ntimubona ko banye mu mahoro jewe naravye usanga hariho umuntu yitwaza urabona mwebwe mwaratumaze mwagize iki jewe ndi Imana nta kirira ari gukora atari kubasya emwe Imana jewe ndavyemera bijyatugize yarafashe Imana iravuga iti abarundi kugira basubire kwitwa abarundi bave mu buhutu n'ubututsi n'ubutwa nokora iki rega nawe yaricaye iragirisha mitingi ku bana bayikunda cyane b'abarundi ikivuga iti ngira ndabarundi kimwe impemu mbi muvuze ngo Imana ntigira impemu mbi yo Imana yashatse kuguhana irakurungika impemu mbi genda mubaze ahabo kugira mumenye kwibarira ugika impemu mbi genda mubaze umwami ahabo ngo Imana yakoranije inteko mu ijuru kuko ari yaramwemereye ati imbwa aho zasabagiriye amaraso ya Naboti niho zizosabagirira amaraso yawe byategerezwa kuba nawe ubwo Imana yamaze kuvuga nti Imana irabiraba iti harageze rero ko ndamuhana ikikoranye inteko mu ijuru mwese uko muri ngaha ninde yoshobora kuja gusuka ahabo ninde yo bishobora ngo umutima umwe ucuraza ngo jewe uzobigira gute ngo nzorungika umutima w'ikinyoma mu bahanuzi bamuhende acagenda gupfa uwo mutima mubi wavuye he Imana gucivuga ngo ni sawa wewe urabishoboye ni hehe biriko biravugirwa acagaho rero ngo muvuye ngo Imana ntishobora kukurungika impemu mbi kugira mubanze mukome yagenda ubaze na Sawuli umwami Sawuli amaze kumenja Sawuli yakoze ibyaha bingahe Sawuli yarakoze ibyaha abagabo oya si byinshi cyane ubwa mbere Imana yashatse guhana abantu babujije inzira bene Israeli kugenda erega n'ubabujije ngaha abarundi gutera imbere Imana itegerezwa kumuhana kuko ibuka umunsi bagwana na Musa ni Hameleki yacimubwira iti ubu shinga idarapo ry'intsinzi mugabo uyu nzomuhana ndamuhanire ko ahone hanyuma bamaze gushika Imana ikibwira ati ubu rero uko mwashize ubu ngira mpane rero wa mwami n'ubwami bwiwe bwose ndabufute ati ikintu cyose kiriho ufate wica abarogozi bose ntage na kimusigaza byose ndabigize umuvumo Sawuli ubukunzi bw'inda bwiwe wa munoho abonye inzahabu ati ino igira umuvumo abonye intama nziza ino igira umuvumo abonye inka nziza no igira umuvumo kubera ivyo byose aciye anyaga kabigira gwiwe byari kwitwa umuvumo acarareka n'uwo mwami Agagi ati nawe we niwibereho sha ntangorana ibaza umuntu Imana aramaze gufata igingo n'umuvumo Sawuli arana kuvuguruza Imana yavuze yarazi ko bizoheruka niwe mwami wenyene maze kumva Imana yavuze iti ndicujije kubona narimitse Sawuli ngo abumwami umugambarazi akambararira Imana cyo ni cyambere ubwa kabiri Sawuli agenda guhanuza imizimu kabisa umuntu Imana ni wiyumvire honye n'Imana ari yaramuhanuye imubwira iti abantu bose bitabara umenye bahanuza imizimu bahonye bose bave gaha mu bwami bwawe byarabirukanye bose muguburuhira sogerejwe n'umwasi ngave ngende go guhanuza imizimu yo kabakaramubanye Sawuli rero Imana ikivuga iti wenda gukura ndazana Dawudi yabigenjeje gute ngo umutima mwiza w'Imana uramuvamwe uragenda haca haza umutima uguma nguvuye he ku Mana nawe nyene uguma mukanga igikange yaciye agwara igikange uko cyamufata igikange kimufata
abasuku biwe bava baramubwira ati burya rero hari hagahungu kazi gucuraranga inanga ko kwa Yesu ati kozi wowe kacuraranga ati uzoca utora mitende naho kumbe ninzira Imana yarode yigere Dawudi ashika ku kirimbi inzira z'Imana ni igihumbi n'ibihumbagiza nta muntu ashobora kuzibira Imana yavuze ibaze ngo kavugije inanga gucukira urumva uwo muti gantuze kugira gusa kashike Sauli umutima mwiza uvuye ku Mana uramuva muragenda umutima mubuvuye ku Mana ucuraza ukaguma umukanga muri abantu rero b'Imana bamuza ivyo nivyo muba muza muraraba kugira mumenye ivyo mwibanga ukaburongoye abandi ukarenganya Ahabu yazize kurenganya umukene yitwa Naboti Nyarucari ngo muzabibu wawe ngutegereza kumpabwa je umwami ngwijya nkoko nziza je pastori nije ndayivya muragababasha ngo mwenya rikura kuku yangu harudishe haraka ngo pastor avuga ko ari bakwiye kurya inkoko ya mbere muragaba Akabu yavuze gujya urujya ruzabibu ntirushobora kubugujya mworo nugwi wanje aragenda ati we uwo murimo mpabwe Naboti ati muhanyi jewe akakantu niragi ryasogo kuruza jewe sinogaheba ngo ndakaguhaye ngwe kanyimwe sawa atashe yarafise umugore gito yitwa Jezabeli ntagira uza kwita umwana we Jezabeli basha uwo mugore abonye ahaba atashe yijiriwe ko Naboti yamwimye umurima ngo ariko nawe burya niwe yo ngo ngaho yagutesheje umutwe ngo reka ndakwereka igenda bigira acaragenda mwagiriza ngo yatutse Imana ntuze bacamwicisha amabuye acaratwara wa murima imbwa zicamuzisabagirira amaraso ya Naboti hajya Imana nayiti nawe aho imbwa zasabagiriye amaraso ya Naboti niho zizosabagirira amaraso yawe kandi ivy'Imana ivuze ntibisubira inyuma ibivuze umuntu rero yiyumvira ko Imana itorungika impwemu mbi ngaha mwese mugasubiranamwe kuko nkaha murashobora kugira ivyaha birengeje urugero muri rishengero Imana ikavuga iti jewe ngenda babwire basubiranemwe bose bamparane impwemu mbi yaje igihe abanyesirayeli ubusambanyi bw'abasarako aho Feniyasi ariwe yabatabaye Feniyasi mu kubatabara ntiyabanje kwica Imana yaravye iti jewe kuvubu umwe wese nafata inkota yice mwene wabo ubundi yice mwene wabo ubundi yice mwene wabo hanyuma rero uwo musambanyi karuhariwe acazana umugore imbere y'ihema ry'Imana baja gusambanira Feniyasi acarafata icumu bose arabatobekeranya Imana ikivuga ngo ishavu narimfise ryariko ribarurumbirako riragabanutse kuko Feniyasi aranteye iteka agwanije abanyavyaha mugabo hapfuye bangana ikindi abapfira Imana ikivuga ngo ndabihevye kuko gukumbure ngumwe wese yishe mwene wabo ngo nubundi yishe mwene wabo umvise abarundi umwe wese ntiyishe mwene wabo twese nitwara abarundi hajya Imana yaravye iti kugira basubire kuba abarundi bave mu buhutu n'ubututsi n'ubutwa reka ndabereka ingene ndabigenza ndabashira mu ngasiro ndabasye abahutu babure bapfe n'abatutsi bapfe n'abatwa bapfe bose bagende baridoga ereka nakara yapfuye waca mu rujya muryango nakara yapfuye waca mu rujya muryango nakara yapfuye hanyuma umunsi umwe ati mwebwe mwamenja mwe barundi kuva no munsi birahagaze mwarabonye amahoro aje amahoro mukuza yaje nk'igihuhuza urabona kumwe cya gihuhuta cyari mu kiyaga Yesu yavuze ati cereza hora no mu Burundi mwarabonye mbwira ingene abari mu ishamba n'abara ba leta abasoda bose bahuriye hamwe bose bafise inkoba bakagwana mu nda bagaca ubwo nyene bakora imigwi yo amabatayo n'amaperoto bavanganye bose atanzigo bagaca bavuga ngo ngizi ingabo z'u Burundi no munsi muracabaza aho n'abatutsi mu polisi
aho nta mana mwumvamo ngo nta kitazomwumvira avuze ngo hora cereza byose Yesu azobizibiza ngo cereza. Hagira Imana yavuze ati ngira ndabajane mu mwuka mubi umwe wese yice mwene wabo hanyuma nibaheza nzobereka ingene babigenza bazoca bavunduruka mu ngasiro bose bitwa abarundi batacitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa. Nta yindi solution yari ihari kugira ngo uburo n'ibigori n'amasaka binywane ntagire uzo bitandukanye ubishira mu ngasiro ukabisya bikaza ari ifu kuri umugabo utandukanye ifu y'ibigori n'iyo amasaka n'iyo uburo babisyereye hamwe. Oya kuri umugabo tandukanya none abarundi babaye abarundi tandukanya ntibasokorotse bitwa abarundi. Imana nticihezagira ntitagomba kutwereka ivyo tutari bwabone nicivuga iti umviriza rero Burundi nkeneye ko butera imbere ngo burya buzabumeze uku rimwe kabiri gatatu muzokora ibi kimwe bibiri bitatu bine kandi n'urugendo rw'abarundi bose atanumwe avuyemo uzosigara inyuma nakazi kiwe azocamera nk'abene Israeli. Bene Israeli hango bende babwira nti mugabe kuri Shetani bashitsaho Musa avuga ati baramuremereye Musa gushika asaba gupfa bashi abantu ni babi baramuremereye baze ko umuntu agusaba inyama mu bugaragwa hano n'inyoni itaguruka bagacavuga ngo mpinyama ngo duhinyama ngo nizo twajya mu Misiri. Musa aravuga ati ngare mwari mwarandondeye mugihe mwandonka kabisa kusaba inyama mu bugaragwa ati Imana ivyo sinirirwa ndabigusaba ndazi ko bidashoboka. Imana iti oya jenga ndabahe inyama zibace no mu mazuru. Ati Imana shamana we naho vuga ati abantu bihumbagiza woza n'ibikoko binini nivyo vyukabaga boshobora kuronka inyama zibakwiye ngwemwe ngo ndazibaha ngo mugananje ndashiramwe akantu baraziriye barazihagaze baca mu mazuru acishiramwe akaranda hapfa 24,000 ngo usaba Imana ukanuye amaso kaguha ibiyamena. Musa araraba ati je rero Mana kuva uno munsi isezerano ryawe nanje riraheze jewe ndagize resiliation di contrat aba bantu sije nabavyaye kugira baduhishuku sinabateye igise jewe sije nabonkeje ubu rero jewe nyica hanyuma utwara abantu bawe. Nivyanditse hari ikinyoma kirimo umutegetsi yo baka azi nk'umuntu akubwira ngo mpigitoro shaho atarobina ni murabona ukivomamwo na robina nimwe urarondera uti none robina iramaja hega baje ngutegerezwa. Musa nawe ngo doha inyama kubera nabisomye naco nari kuhava mbwira Imana ntinyica usigara uratwara mu Barundi vuga kubera nabisomye nace vuga nti Imana ndabizi yuko ari amageragezwa yawe. Imana rero ndababwire muzi ko Imana ikora ivyiza gusaga reka ndabebwire uzobona ibigeragezo bitatu ahantu hose uzobona uri kuraca bitatu kandi ukabona ibigeragezo uzuca uvyiga. Ikigeragezo ca mbere ni ikigeragezo wewe nyene wikwegera wewe nyene ukijana hamwe ava wigikoba cikwegera amakara ukavyinjiramwo ugasigara baza none nk'ibi bintu jewe none Imana jewe none nayikoreye iki utacibuka ivyo wakoze kandi ari we wabigize. Hajya uraza umugera wa sida uri kurakugozonora umugera wa sida neza wabonye uti ngaha sinkira siwe wawikwegeye yona siwe yavyikwegeye atumvika yona siwe yavyikwegeye bakamutamuka uraza gashaka gutamuka ngo je ni mu nteyo nta kundi bakamutayo nuko nyene Imana yari yavuze ati naje gira nkwereke nereke hajya ntiyashatse kwereka igitangaza yona yashatse kwereka igitangaza babandi hariya ko Imana ibishoboye yona uhungira hehe ingo ja muri ico gifi ubanza umare irya misi urabe
hanyuma nzogutuma ndabe kusubira gukweba kiya ni kintu yikwegeye ajya amahano yo kugwa mu kiyaga kamigwa n'urufi ayo n'amageragezwa ya mbere aya kabiri n'amageragezwa rero Imana izana kugirira abe kuri umuhizi. Imana icambere ikorana n'abahizi itegeza kubaza kugupima kuri umuhizi utari umuhizi ntishobora kugutuma ntibikunda ibaza kuraba urabishoboye uri umuhizi nico gituma uzokwama wumva ngo ntugire ubwoba nzoba ndi kumwe nawe ibizi iti nzoshira igikoko imbere yawe hamwe kiraba ntugire ubwoba uca wibuka rya jambo ry'Imana ntugire ubwoba ndi kumwe nawe. Yosuwa none wumvirije ingene yariko yari imeze yariko yari yubatse Yosuwa aragenda tigira uku agira haje Imana ibikorera bakora umuhitsi mbwira ingene nk'ubu gisagara ca Bujumbura cyo bacari ko crotire ugomba kugitera kukizunguruka umunsi wa mbere uwa kabiri ntiwiyumvira yuko bokutegambiza kandi mugabo yararinze kubera arabona ko ari bibageragezwa ateza kurinda aragenda ati rero umunsi w'indwi harageze igitero Yeriko bari bayibonye neza ingene yubakitse bari bayidoriye ajya hari abantu baravuga ngo nimbwa ntibura umunsi Rahabu yari imara ya mugaragize icamara igihe baja gutata hanyuma rero Yosuwa kubera kurinda n'umuhizi ati uko bigera kose Imana yavuze turatsinda Imana yavuze Imana ibonye ko ari umuhizi arinda kirungika inteko rero ngenda kwerekere kurinda buye yajugumira ujya mu marayika akaba yaraje ntiyari kuza hanyuma azabona rero ariko ari yumvira ingera azabwira tactique yo gutera azabona umwana yibereye umwana w'umugabo musoda akomeye yibereye ku ndogobwe ati wesha uruwo turi kumwe canke uri umwasi ngo jewe turi kumwe nzanye kugwanisha inteko z'Imana Yosuwa ati turatsinze biraheze mbwira hari umwami wumvise wa Yosuwa wigeze ukora kuri Yeriko hari inkota ya Yosuwa yigeze ikora kuri Yeriko ngo bumva bisitana ibibuye bisidagurika bihitana abantu gusa acagenda yiwanga wangira gusa abarahafashe ariko kubera ubusuma indongozi zo zituma ihanga riteba umuntu yitwa Hakani umugenerale w'umusuma w'umunyoni abona inzahabu abona amahera biramwanka munda carabika cariba aja kunyegeza kagasagara gatoyi intuze kahajya mbe ni hayi cabibazo ufashe Bujumbura karanirwa gufata ku muberure kabisa yarahaje gasagara ko ku muberure eje gufata gisagara nka Bujumbura washika ku muberure ko dusanze ngo n'umutamira umwe ngo ntiwigura jana n'ingabo ngo jana bakeye gusa yo swati nivyo barabamaze ku muberure hajya Yosuwa ararira arahwera ati Mana wewe wari wambwiye uko jewe kuzoba gusa jaro kugenda nshako ndengana none urangiriye ibi bintu wangiriye nibiki ati kosa ryavuye iwanyu kandi kuva no munsi ntimuzosubira gutsinda kubera ubusuma bw'indongozi hagiye turiho turagwanya ubusuma tugwanya igiturire ntimuzi gituma imbona kazoza ntirushobora kuyishikako tugifise indongozi banyonora ntibikunda none mwumvise Imana yacivuga iti kuva ubu ntimubandanye kandi yavyivye umwasi wewe yari yavyivye n'umwasi ntanavyivye n'umukunzi none wumva wivye umukunzi naho Imana irinze guhana wivye umwasi ukabibika none wumva wivye umukunzi naho vyogenda gute igihano ni kugwizana gatanu ati rero niba ushaka kubuzobandanya utsinda banza mwikure kwako kabi murondera uwo muntu anyete ziba ziratanguye buke uja kwa Hakani wa Hakani we wagize biki umva abantu b'umunoho ni babi yari umukuru ntuze n'ivyo yarafise ntivyari bimuhagije acavuga ati nta kindi gihano rero
jahajya mpamagara bene igihugu bagutera amabuye gushika upfe ngo bace ngo bukumuhamba ngo bace begeranya n'amabuye kuri we n'ubu imva yiwe iracari hajya bati ngo ujye wamuhimbiri yatuma zangabo zacu zipfa urugendo tukarusiba kubera we indongozi hajya mubonye turiko turabakarira ntimuze muvuge ngo twanka ko baducereza urugendo yego Imana ikiducereza kubera ububi bwacu imbona kazoza ntituze tuyishikire igeragezwa rya gatatu nigeragezwa Imana ibishaka gupima kuyemera umva hamwe wari umuhizi ikagushira imbere ibintu biteye ubwoba kavuga turi kumwe nawe ntugire ubwoba ahandi rero civuga iti ndawe kwanyemera iryo nigeragezwa rero rimwe rya Yobu yari ntungane nta kibi yari yagiriye Imana yari yibereyeho yitungiye ameze neza mugabo Imana yavuga iti ngira ndabe ko Yobu anyemera imutera amakuba yose gushika abagenzi be bazabwira ati n'umugore wiwe kibabaca abagenzi nyene abari kumuremesha tuka Imana kuko webe ibintu ni wari kubibona ibi nibijya bintu byo wishima ngo vyi Imana ngo urakundana n'Imana ngo wewe nguruwe Imana ivyo bintu wishinga tuka Imana bica bihera none bajya abantu bari batumwe na Shetani bari kubabwira Yobu Imana yarungitse abantu bamusuka genda murabe hamwe ibishura Imana ntawe yabishuye bazaravuga amajambo Imana ikivuga iti ndakubonye wewe Yobu nisa Yobu ahantu yatsinde ndababwira igihe bamwe bamugiye ko tuka Imana agira iki urabona ntaco kivamwo karabaye basupfa umupfa ati n'igiti ciciwe kiracafise ivyizigiro amwe mwebwe hari uwo bishobora ivyo gabasha ahora ari ubusa kabiri yoshobora kuvuga ngo n'igiti ciciwe kiracafise ivyizigiro ko gatoro honyene urata ubwoko kandi uwariye mbwira umunsi wabona ivyago nkabijya vyayo mu makasi Imana woyihakana kabisa ngo Imana turacari kumwe yaci yavuga ati n'igiti ciciwe kiracafise ivyizigiro kuko yamaza gica kivamwe yandi mashami menshi gaca yikomera none siko vyagenze igiti nicari ciciwe umunsi urizina abana asubira kuronka aronka kugwiza gatanu zanka zandogobwe vyose biraduga kubera iki kwemera Imana aha rero muriko muragenda muri urugendo tuja kubona kazoza Burundi hariyo ibigeragezo ikintu cyose uzobona ucibanza uciki utubwira ikisi kigeragezo ucu usoma ijambo ry'Imana uzocuronka yinyisha Imana irabigiranye irabireka bikaba kugira irabigene mu pararangana irabireka bikaba irabigene mu pararangana ko muyemera ariko Imana yatanze inyama mu bugaragwa yonanirwa gutanga gatoro Karebe na yose mwarabonye cyabashikanye bose barapararanganye ngo tujanye ngo gutwicirayo tuzopfa tuzogira iki Karebe acaraza ati umviriza mwashengero mwenda babwire muribuka ibuka ingene twavuye ati Farawo hari umuntu yamurusha ubukari twavuye mu bintu ya Farawo hari warusha ubukari kiyaga gitukura yagiciyemo kubiri turajabuka twaranyotewe amazi ava mu gitandara ava mu rutare twarashonje Imana iduhamana nazanyama twararose none bari baramaze kubironka ivyo byose hatabo muriko muravuga ngo mwabonye mwe bigatanya sibihanaka hatabo tuzobagira umuhino umwe gusa reka kugira ubwoba nta kintu nakyo gishobora kutuzibira Imana yavuze Imana ivyumvise cyavuga iti ati ndabonye abagabo babiri banyemera Karebu na Yosuwa niwe wenyine niwe bazohahonyora abandi mwese muzorenda mupfa mutahonyoye bagumye batambuka gutya gushika bose barahona
ugwaruka rushasha nigo gwagiye kuhabona. Ndamushimiye apotre yavuze neza ati jewe 2060 nzoshikayo. Ega twebwe ntidukeneye igiharuro, dukeneye bijya bizoba bihari mu 2060. Turashaka kubishika kubunyene mu mwaka wa 2030. Tuve hasi twese murabe. Twese tuve hasi atanu mwasigaye inyuma. Murabe yuko bitaba. Kijya ni giharuro. Twebwe twirabira ibihari. Nese byo dukeneye. Ariko tudakoze ntibikunda. Noneho nuwagira ubwoba ahantu yabuze nk'umutama afise nk'imyaka nka 75 80 ngaha arabuze wumva hengo yaciye bivuga nkujya mutama yo cavuga ngo ivyo vy'2060 ngo sindabiriye mutama ngusomere muri Bibiliya aho byanditse yuko uzobirya. Karebu bamaze gushika bariko baragabura amatongo Yosu wabaha umwe wese yamuha. Karebu yaragira amwegera ati Yosu uramenya ko ari twe twagyumvise twenyene mugabo ati cyagiye Imana ibwira Musa aturazi ko ari yavuze ko ari twe tuzohashika ati kijya gihe nari mfise imyaka 40 ngo none rabo no Musa mfise imyaka 85 ngo mugabo ngo numva gifise inkomezi nka zimwe nari mfise imyaka 40 ntivyanditse mutama mu 2060 tuzofise inkomezi zonyene ufise no Musa. Imana irakubitse, Imana irakuziganije kugira ugira urugendo uca mu mbona kazoza y'u Burundi. Icambere n'umutima wemera. Muremera ko muzoshikayo, ico ari icambere. Muremera ko mushobora gutera imbere. Umwe wese aremera ko mujyangi we ashobora gutera imbere atarinze gusega. Atawasavye. Ubanza kugira uwo mutima ubanza kuvyemera. Iya koze biriya nawe yagiye nubundi zongera. Nawe yagiye izongera kutugirira neza. Hajya ubwa mbere iyo ufise umutima wemera ubuzi ko kwizina rya Yesu Kristo wewe upfa kwitwaza inkoni y'Imana gusa, inkoni ya Musa upfa kwitwaza iyo nkoni y'Imana uti je ndazi yuko bishoboka. Ubonye bigumye uti Mana ndabizi ko wavuze uti ntugire ubwoba. Ntabwo bafise ndazi ndaharengana, kavuga ndaharengana. Hanyuma umaze kugira umutima wemera ubwa kabiri no kugira umutima wihangana. Ngo rugendo rubaye rurerure rurananiye. Ngurumva rero hari hantu mbe hitwa ngo iki hamwe Imana yacu barungikamwe umuriro. Urugendo rwabaye rurerure turarushe none gaha Musa none ubona ko ari yatubwiye yuko agiye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ubona none arashikayo turiruhiye mbere. Eheraba ivyo Imana idukoreye baravuga baridoga. Imana iti nivyo mugize sawa ici bakubita mu muriro. Icagiye kirabahoja mu nzira sikindi akadada. Ngo baritoze ngo habaye kure nko uzabumva none bwo 2060 we ubona tuzohashika era abantu nzewe raba ubona tuzohashika gute 2060 bimeze uko. Imana ice gukora ikigire iki cikurugika mu muriro ukabibura ubibuza nivyo warirana ngacu bibura kuko ivyo urirana hari abandi babiririra. Turashima usubira inyuma ubonye ingorane imbere yawe curabizo waciyemo tisha tutu. Karebu nico camukijije gusubiza amaso inyuma araraba ivyari bigumye. Ikintu cari kigumye yari amahoro n'ubumwe. Ntimurondera ikindi iyo hari ubumwe hari amahoro byose hari amahoro umuhoro uramwa. Nagire rero umuntu agira ubwoba. Twebwe naravye ari gihe n'Imana yashavuye ati none aba bantu bazongeza gushika ryari? Inshuro 10 zose amaze kungeza. Inshuro 10 zose. Izo nshuro 10 umunsi nagarutse niho nzozibabwira. Kuko ndazi ngaha hari abatazizi.
hariho abatazizi ati bakangeza inshuro 10 zose. Imana izi kwihangana ntiteba kugira isezerano mugabo irateba mu kugira ishavu. Iyo ubu mu gukora ivyiza ikora ikibiriraho. Imana y'abarundi ikora ikibiriraho mu gukora iciza kabisa. Urariruka ukavuga uti karabaye ukazona igicu kirahavuye igenze neza. Uraze nk'uwumvirije ibihugu ngaha muri Afrika bisumira indya hanze bakaza bumva ratatu bariko bavuga none duha isoko y'ibigori duha isoko. Abandi bariko bavuga none tuzoronka utugori turya gute. Hagiye kintu gantutse we nicari gikwiye. Uravye ibindi bihugu ingene biriko birarira inzara ivyishe. Erega mpora ndabivuga ndiko ndavuga iyo tugeze ngo none ngo nta kuntu ivyo bigo n'ubu mu nama mperukamwe hamwe mperuka Kinshasa nagiye numva umbwira ngo none bijya bigori vyoshikira gute. Ningorane none ko ari indege atabarabara rishiki wawe mugabo izoca bishika bizivye. Ukabona nyene hamwe umuntu yipfuza ati nkiyo stock abarundi bafise nta kuntu yoba gwanje mugukazibona umurundi ariko arariraga ivyo uriraga nivyo undi aririra kandi widodomba Imana ntimwemera. Tugende nk'abana b'Imana rero tuzi iyo tuja. Nari mvuze mucavuga ko nawe pastor no munsi muca mu magapete. Narasoje mu ijambo ry'Imana nkasanga nivyo umukuru w'igihugu ajeje. Asoma hajya nyene yetera ariko arabwira Musa ni kuvayo kigabane ca 18 yamubwiye ati wewe cujejwe esha ijambo Imana ivuze ukerekana inzira ukerekana ingingo zikurikizwa n'ibikorwa bikorwa. Wejeje ese byo umukuru w'igihugu ajeje uzawumva umuntu avuze ngurabona inzara iratwishe ngo umukuru w'igihugu ntacamaze. Umukuru w'igihugu ajejwe kuja kurima mu murimi wawe. Ngurabona twaragize umwanda akorera ikiratera ngo none umukuru w'igihugu ntacamaze. Nawe warase kwimba akazu kasugumwe niyo tubwiye tuti tukora uku nawe uvuga ngo dukora ukundi. Niyo wase kumvaga naho nyene ni bibi. Kumva no kumvira ni ikintu gitunga igihugu. Discipline mufise imbono kazoza iyo barabara rijayo kirazira kucuca muri rijya bavuze ko ari iri ugaca wirirwa kwirigara. Uzobona saa 9 igeze abakozi ba leta bariko bariruka bose bagundanira mu miryango bagonganirayo umega n'igikoko giteye bariko barahunga. Ashitse hajya imbere nana ukazobona yibereye kuri kontwara ariko yinywera urwagwa kabisa kandi avuye mu biro yiruka ariko yiruka agiye kunywa inzoga. Ikiba bajahejeje kurya umuryango harazikubita akazikubita yashika muhira mbebe bwawe ntimwatetse mventuze wereje kurya brochette 3 uriyiriye wanywa amamusitera amahenekene amachampagne washika muhira umwana ngo erega ngo yakayadede yaheze bari kububukene nabwo tuzovamwa gutega yemwe. None ivyo ntibiba murabanyagisagara aha niho igisagara cyo cyambere kirimo abantu b'ubujanja gusa. Igisagara umwe wese ateye ku mutwe ashaka kubaho ku mutwe gusa ntashaka kubaho akoze. Shaka muri mu gisagara je nari ikintu nama ndiko ndavuga none nk'umuntu afasha amahera yiwe akagura imodoka ayo je birantwenze ngo arakenye imodoka igacigonga motere ejo. Rero urazi ingera imodoka nayo itwara abayandi mahera mugace jira karaba kubera ikeyo mahera yaguze imodoka atari kugenda akaraba itongo ahantu agacashira y'ubworozi bw'ingurube hama izo ngurube zikaza mugurira imodoka kuko yo nigonze moteri ziguma zirema yandi mahera. Mugabo kubera zingo zobeshwaho n'umutwe irindi modoka zoca ngira uwundi mutwe ndayironye bijya ntidushobora gutera imbere. Erega ntubona niyo uguze bisi none abantu boyipakiza mu batagira amahera banza murondera amahera nico gitangura. Imana yagushirenga jewe ni wambwira yuko
wahinguye nta muntu ahingura yigera homba nta muntu akamisha itunga kama ry'igihugu yigera homba mugabo umuntu yama ntibanyongera umushahara mpakazi burya muzi yuko umuntu yagiye gusaba akazi abaye mugwiza atunga gwazotunga ntazopfa atunze kuko n'umusavye akazi uragahiga karondeza hose ukakabura uzokumva uvuga ngo je nabuze akazi wagoma waracagata uzogatora amajahe urazora bose barondera amahera urondeye akazi buri kuhiga amahera none ubu hari umuntu agita amahera kera waraja mu isoko ugasanga isoko arayiremye waratora nk'inoti ya 10 bataye uno munsi ntibagita nimwe umuntu avuga ngo ndondera akazi arondera amahera ntarondera igikorwa arondera amahera gusa none ntiwampaye akazi uze wumvirize ngo reka ngo naje urampaho mba ndicaye azokumviriza reka naje urampaho mba ndicaye mpaho mba ndahagaze ntuvuga ngo mpa igikorwa kuko je nama nabwiye abantu je igikorwa ndagifise kabisa muga nta kazi ngira igikorwa ngo ndagwisuka ndagifise kabisa ashaka kwicara mu biro mu ntebe zunguruka ntebe zunguruka ntidushaka gutera imbere twese dushaka kuja mu ntebe zunguruka duteza guhingura itunga kama irivu turihingure rivemwe ivyo kurya ubu butare tubwimbe nari nk'uburazi ugwaruka rukorera imbe butare amahera rufise ubu aka kajya gato yigusa batunze mugabo n'inguvu bacavuga ngo ivyo ni vy'abanyarucari ngo si vya twebwe dufise ama diplome nje nabwiye i diplome yitemwe barabara urabuyiba oya none ntibame bivye mu mazu muvyo bagutwaye ko ntarumva vuga ngo na diplome bayintwaye baja kurukoresha iki oya rugiye gipapuro baja gikoresha iki mugabazi ko abantu bazokamisha giye gipapuro kamisha uyu mutwe igipapuro kiri ngaha jeno wambwira umuntu ngo bamenye inzu ngo baca banyiba diplome ngo ndi dogiteri ngo baravye ngo kuba ndi dogiteri ndafise uruntu rutunze gwitwa uru diplome gwa dogitora bamenye inzu kugira barutware ntibibaho niyo yitaye bakubwira ngo nagutore ngo umuntu yataye diplome ninde urazota inoti ya 2 ndabe karagutorera aha kubera iki uyu mutwe nuwo guhingura ibi bintu biri ngaha Imana yaturemeye byose birahari none wowe ushaka rero abandi babihingure bace baguhaho wicara bace baguha amahera bakuye mu byo bahinguye nawe nihingura gwawe nawe ugasanga nk'ubu hari umuntu avuga ngo munzoshika kuri pastor ijya ari gabasha ngo baze barangirira barandabagiza kirazira pastor iheza kwigisha ucugenda gukora mwarimu hajya utashe cuja gukora igisha abana bazovamo bahinga aho niho buri kurakora nkajya abapasitori nkaha muri rishengero ryanyu mwogira ntuze retraite titira umutwe w'ijambo twomera gute nka Paul ashaka kandi nakamuzogira dushaka kwigana umutumwa Paul mugaca mwiga ivyo Paul vyose yavuze mukabishira twovyigana gute ngoca muhasimba handi ngo murazi ko twakora ijoro n'umurango ngogira mutwigane ngo yavuze ngo suko tutari twifitiye uburenganzira ko muduha ati twebwe rero urumva turafise uburenganzira ko baduha kajya kandi mugaca muheba muvuge muti no tumere nka mukamarindwi yose muri ko mwiga ingene mwomera nka Paulo mukamarindwi muri ko muravuga muti mbega aba bantu turongoye boronka gutishikanwa icicumi gikwiye kugira ngo icicumi gikwiye hakwiye ko yoba yinjiza ngahe mu kwezi je murazi yuko kundwi je mvukisha inkwavu amajana 3 amwumva afise amaheranganiye je ku kwezi je ndabura ibibuguru vy'ingurube 100 shora sindabibura none sindi mukuru w'igihugu naho baca bantwenga ngo nkore ibitari gwanje baca babwa ngo nkore ibitari gwanje
none ivyo wanyu vyose ndabikora ndabikora vyose mugabo je ndazi ico Imana yandemeye ntiyandemye ngo nze umukuru w'igihugu yandemye gusa nkore hanyuma bene gihugu barashobora kubona ubuhizi bwanje bagaca bavuga bati wewe niwe tubona woje imbere kuko we ntuzoturya nabi kuko uzotwereka akarorero tuzojana none je zoza kurya igiturire gute mfise nje guhumanya amahera yanje oyambwira mpejeje gushora ibizinu mu Burundi nico kandi mu bambere barimye ibizinu bwa mbere je uno munsi ndari mu ndumurimye w'ibizinu nko umuntu akivuga ati none nk'ivyo vy'ibizinu yabijemwo gute uraza abantu batungishijwe imiryango itungishijwe n'ico kizinu iyo uragenda ama koperative dukorana hariho abajene b'Ingozi nabiberetse baratangura batanguje miliyoni 3 mu mezi atarenga 3 bari baza bafise miliyoni zishika 30 na zingahe ngiye kubaraba nk'inyuma y'amezi 6 nasanze bafise kuri konte miliyoni 66 yego ibana abishize gato bihingure mugabo wishinga mpakazi none ndakaguhaye amahera ndayakuye sindayakuye mu vyo nahinguye kubera iki nawe utojaho je mbwiye ngo mpigiturire ndakubwira nti amahera wewe yakuye aho yakuye naje sinojaho nkakura hatumvikana niba mpigiturire ngo ndenganye umuntu ndabwira ntawe ndenganya ayo mahera kandi nanje nzoyaronka aho yakuye niho nzoyakura mugo udaca avuga ngo ndatomboye ngo kiraciyemo totera imbere gute tumeze uko indongozi rero namwebwe ba pasitori murimwo wewe urafise paruwase y'inaka urafise paruwase y'inaka gerageza abantu twara ubone ko bafise abanyagisagara urugwaruka rwo mu gisagara nirwo rukunda kuvuga ngo none jewe na nokora iki nawe mwagiye kubona nagiye mu Gasekebuye ngasanga yoroye inkwavu genda muri amahera afise ubwa mbere yarabura ngo nabuze isoko zaho yaho nshorera ifumbire none ubu yaciye agura itongo ry'ihectare zirenga 10 ya fumbire yaho ararondera ubu afise inkwavu arimbura no mu mirima yiwe n'umwana wa hehe hajya Gasekebuye muzomwumva yitwa Jadoga kwavu muguza wumva kwaruka ngaha nabuze ico nkora genda murabe Jado wundi wo ngaha munyakabiga nkavukiye munyakabiga ejo ntimwamubonye kuri televiziyo ariko arababwira ingaragira yorora inzuki mu kibira none reka nuguhingura bimwe Imana yaduha inzuki afise fondation agira yorora inzuki mu gihugu kibe igihugu c'amata n'ubuki ejo arabivuze kuri televiziyo ati igihugu giteza kubica amata n'ubuki ubuki nabwo giranda burondere inka ziruzuye n'umurimyi wabo imatongo yose yamuka ararima hagwaruka bwo gaharosha utagava none jewe ko ndi wa mu gisagara ubona je ivyo no bijamwo mpakazi gusa hariho abandi bavuga mwagwarukamwe ba pastor ntibasubire kubahenda ngo na Yesu yavuze ngo tumurindire mu gisagara na gisagara hari ivyatsi inganiki ase ko muhora muvuga mwagwarukamwe ngo na Yesu yavuze ngo tumurindire mu gisagara nende yakubwiye yuko ari yaruguri wacu atari mu gisagara uri kurondera yiki inzu yataje uyubatse ari yaruguri iranga reka twese twokora twotaga amatagisi n'amakori tukagira amabarabara natwe tubarara twimigenderanire twese tukama kaburimbi kuko utatanze amakori n'amatagisi amabarabara ntazoboneka none amakori n'amatagisi avahe ntava mu bikorwa none rudakoze mushaka ayo mabarabara azokwiyubaka ntafasha tuzoja kurondera nagira mbere mu kuheraheza ndababwire muri ya mageragezwa bene Israeli baja mu Yorodani barasubiye kuronka mana none baridoze ngo mana ngo duhamana yavuze ubu muzorya ivyimbo kwa vyico gihugu Yorodani bapfuye kuja kandi nago nyene gwicemo kabiri murumva ko ari cari gice ca kabiri c'urugendo Yorodani nago nyene gwicemo kabiri meruka kugira rero ibuye gice cagiriza igiza umva bwa mbere urazi ko bajanye ibuye kugira ngo abana baze batiribuye n'igiki bati Yorodani amazi yaruguru yagumye ruguru yepfa aragenda turashinga ibuye hama turishikana kumana ubugira kabiri tuca turashinga ibuye gicagirize nararavye mvuga ntisha ubu ngira shinga ibuye ry'ubutare
nashinze ibuye ry'ubutare bwitwa agate urubuye rungana uku kugira n'uzoza abona ngo murafise amabuye mwe naye yerekana icibutso ko umwaka wa mbere tuja mu rugendo. Iyo mvuze umwaka wa mbere kare twari ko turimenyereza turariko bishoboka, twari tukijabuka mu bugaragwa twirondera, ubu twarabonye ibishoboka n'ibidashoboka. Ubu rero twajabutse Yorodani hajya kuva mu 2015 ajya magume ajya ara kujabuka Yorodani. None ntibaci badufatira ibihano ngo ntizosubira kubaha amahera, muribako murajya ivyamwa vy'igihugu cyanyu, niko vyanditse muri Bibiliya. Ntusubira kurya imfashanyo amana kwa heri kandi kirazira kwidoga. None bijya baguha bo babikurahe nawe bikore mu gihugu cyawe, ivyamwa vy'igihugu cyawe. Aha twese twogira umutima uko turya ivyamwa by'igihugu cyacu. Igitoro turagifise kiri hajya mu Rukoko, ikindi kiri muri Tanganyika, ikindi kiri ngaha mu nzira ya Rumonge. None twosubira kuja kugura igitoro hehe ngaha tugifise shatucimba. Ivyo turondera vy'inzahaba yo matelefone n'ibiki vyose dufise ubutare bw'icumi, imiduga twayikorera aha. Dufise kaore aya masahani twoyabumbira ngaha, turafise kaore. Muga vyose bisaba kuri wa mutima wemera no kwihanganira ivyo ubonye. Twebwe uno munsi nta mana dufise, genda mubaze nta pwibijeteri baho. None Burundi ubu niho buteye inyuma kurusha bukironka imfashanyo. Muribuka kwashi yari hari mu gihugu cy'u Burundi tukironka imfashanyo, kwashi murayibuka. Mugabo uno munsi nta kwashiri mu gihugu kubera turya ivyamwa vy'igihugu cyacu. Mwana twari guca dukomera amashi Imana gose. Imana yatugiriye neza, Imana yatugiriye neza. Ubu twarakanira dukura igishishwa cyari ku maso, turarya ivyamwa by'igihugu cyacu kandi kwashigahera. None iyo Mana yadukuye ko kwashi izo yako dukura ko ivyo bindi tubuze. Uduhuze mwambaye nitwe mwahora mwambara mu 2005 kare katwari twambaye imishambara, imisaya yari yarakomvaguritse, reka muri iraba. None ivyo byose zisawa twibandanirize kiziba turi mu bumwe n'amahoro nta kindi. Hanyuma hari ikindi nakunze cyane, nakunze ubu bumwe bwaraye butsimbataye kuko kare bari bazi ko ikintu cyambere cyo ducamwe imice ari politike niyo yari isigaye ngo imigambwe ibiki. Ubu hari ugihaye umugambwe, hari murabona gihaye umugambwe cyende muri umugambwe. Ubu abone umugambwe wacu n'imbono kazoza gusa. Kubona abarundi rero bavuga bati twese tujya dutore umugambi umwe, tuje hamwe nta busimbira hamwe ngo majari wundi hari bose akavuga ati jende mu mugambo uyu mugantora, jende mu mugambo uyu mugantora. Hari wakubujije uwo mugambwe wawe mugabo turiko twese tuva mu kinogo tugenda mu iterambere. None mukacagari twoshika umwe avuga ngo duce muri iyi nzira, undi ngo duce muri iyi nzira, undi duce muri iyi nzira, tuzoshika amaja he? Turiko tujariya. Abarundi rero baraye berekanye ko ubu tubona twese iyo tuja, kandi bijya ntibashaka kubidukundira kuko Shetani nayo ntikunda ko abantu babona hamwe. Imana izogubitwugira ubumwe nivyo vyatugabura ngo imigambwe ngo amadini vyaraheze. Ntimumaranye iminsi 40 none muri mashengero dasa. None mbwira ingene ubu mwishengero indani mwokwica n'ibice kandi n'ayandi mashengero mwiyunze. Rero ibi byose n'inzira ntivyumvikane ingene wawe mwoca mucanamwo mugabo n'abandi bayandi mashengero mugize ubumwe. Ako nakarorero keza nkamwa mutanze mutibashe. N'andi mashengero turicarana, abene shengero niwe batokwicarana. Ayi Impanuro zivaho nyene ku gikorwa mwakoze. None rero ndabakengurukiye cyane ko igikorwa mumaze kwigihe musenga nibe mvuze ngira ngo ni mpwemu mwahamagaye yacimvugiramo kuko ntavyo nari nateguye. Mwabonye ntirisha ntavyo nari nateguye. Cendaza Imana kavuga iti we vuga gusa, we ugurura umunwa gusa ntungambararire ugurura umunwa gusa ibindi ndimenya. None mwibuka ko namusavuze gureka sinzi kuvuga ngo urahumba ngo ntozi kuvuga arona ari hajya wowe urapfa kuvuga gusa tarone ugende urabegeye kujya yere yabegeya umugabo mumarire gusa arabivuga to
kandi abivuze ndabiha inkomezi. Ijambo rya Musa rivuze imbere ya Farawo, nawe nyene yarumva ko ririmo inkomezi. Musa naramukunda kabisa, avuze Farawo rukamuraba ngo ehe nana kagahungu, aca ngo sawa, ngo ndirigiriye, ngo ntugaye jewe, ngo gaye wantumye, gaca yigira. Imana igacivuga nuko bimeze. Farawo ngira ndakwereke. Mbe muribuka Samuel igihe abantu bagumutse ngo bikenereye umwami, baragumutse bati kabona ko takeneye umwami. Samuel ararira ati mana jewe karabaye barangumukanye abantu birase, mugana aho nyene vyavuye ku giturire c'abahungu biwega, vyavuye ku giturire bacora cika inkokora batipu ntabi wawe bodutwara. Hanyuma arizi Imana ikivuga ngo si wewe base bankeje ko ndabakomanda. Ngaho murashobora kuvuga ngo kaneva ngo ndakase, ugasanga kumene je Imana yari yavuze ko ndabakomanda murayangi, nimugaye jewe mugaye wantumye. Nareka basha je murazobaza bose nta muntu nigeze mbwira ngo murangira umukandida w'umukuru w'igihugu. Ya Imana umunsi yavuze ati wewe uzobajana niwashika hajya nzoca ndakuruhurira. Ewe je nta kibazo canje mfise. Hari igihe rero mparanshavura ngaca mvuga nashavuye hamwe numva umenga kumwe kwa Musa no biheba ngata nkomoka. Aba gaca nibuka nti Mana ibi nivyo wanzanyemo, ntiyaba ari je nabigusavye nari kwicuza, none niwe wabinzanyemo. Ubu rero bicere nawe kandi heze iminsi ibiri zabo nibicera. none ko ndabana bivuganye umutima wemera, kandi n'Imana ibibonye ko ndinda. Imana yabonye ati wewe urarinda sha, nivyo urarinda ni sawa, niyo hajuru ibintu nyene vyigira ibihangange urayomera mu gahangana. Imana igacivuga iti cigira ati naho bakugahengura agapigigi na Dawidi yaragapigigi imbere ya Goliath. None urashobora kumbona ingene nirehera, ahora n'uturoni ifitiye na duke. Aha nije wambara vyibushe gabasha, aha nyene turi nije wambara ndi muremure. Umugabo uvuze ngo sha ngo uri fupi. Imana naje iti baruzi uri muri wese niwe ari kuvuga ko ari mugufi. Arimwe wa mugabo adapfa. Hari umugabo ari ngaha muri je wadapfa. Uwo mugabo afise uburebure atanumwe banganya, afise ubunini atanumwe banganya, afise ibiguvu. Uwo rero nawe wangaye aratonda ukavuga uti mbe nkubiswe nibiki, ukasigarura baza gusa. Rero twese tugume twumva ko turi kumwe n'Imana, kandi turi mu rugendo turi kumwe n'Imana, tugize ubumwe nta na kimwe kizotunanira. Imana niyo nkuru. None rero Imana ibahezagire mwese, murakoze.